mwaramutse abandi nabo mwerewe kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Nathalie na Olivier. Nizere yuko bimeze neza, dutewe iteka ryo gusubira kuronka akaryo ko gushobora kuyaga namwe, ko gushobora gusubira kwiyumvirira hamwe no kwibaza mbega turi bande. Bunye twariko turavugana ku vyerekeranye umushaha wacu, aho tubona yuko umushaha kubera icaha cabaye, tubona yuko hari inkurikizi zabaye mu nyuma umushaha wacu ugakomereka. Ubu turiko turabona ibikomere vyabaye mu mushaha wacu, kandi uwo mushaha wacu Yesu muco agomba yuko kibaho, n'uwo mushaha agomba yuko ubaho, hama ivyo bikomere akabikiza. Kandi nagomba kubabwira yuko mu butumwa bwiza harimwo pake ikwiriye kugira ngo ushobore gukira. Imana ishimwe cane. Nagomba gutangura dushima Imana. Data mu izina rya Yesu, nongeye kugushimira ku muntu wese ateze amatwi yumviriza ibi biganiro. Ndasaba ngo uhure nawe Mana ahanyotewe kandi ahasonzeye. Ndasaba ngo wiyerekane mu bumana bwawe mu buzima bw'umuntu wese ariko arumviriza. Mana, hari uwafashe umwanya kukarusha, hari uwafashe umwanya kukaremerewe, hari uwafashe umwanya kuko Mana asa n'agashami yumiye ko yumva ko ariko aratwagwa, yumva ko ubuzima bwiwe Mana buri muri danger, avuga ati Mana ndagomba kukubona. ndasengeye uwo muntu Mana ngo umwiyereke odola mu birengeye Mana ivyo tuvuga n'amajambo tusoma yawe y'ijambo ryawe. Ndasaba ngo bakore ko muri muhemu wawe kandi ubaremeshe. Ni mu izina rya Yesu ndabisaba, amen. Rero nk'uko nari ndabivuze, tumaze iminsi turiko turavugana ku vyerekeranye n'ibikomere vy'umushaha. Twarabonye igikomere, tumaze kubona ibikomere bibiri: igikomere ca bando canke ico guhebwa, turabona n'icya kabiri ico gutabwa arico cakuje. Uyu munsi tugomba kuraba igikomere ca gatatu c'ukurenganywa. Nibaza yuko umuntu wese yoba afise imyaka irenga 5 aramaze kurenganywa, kandi uko umuntu abandanya akura niko kurenganywa usanga kubandanya kwiyongera mu buzima bwiwe. Hariyo n'abana bakuze abavyeyi babo bari mu karenganyo kamwe karengeje urugero, maze ugasanga nabo bakuriye muri atmosfere y'ukurenganywa, ku buryo nubwo atari bo barenganije directement par transitivité, bumva yuko nabo barenganije, kandi ubwo buremere bukigaragaza. Hariyo abantu bariko baradukurikira muri mwebwe, natwe turimo, usanga mwararenganijwe n'ababigishije, usanga mwararenganijwe n'abo mwiganye, usanga bakoresha barabarenganije, cyangwa ugasanga naho musengera mwarenganijwe. Aho hose tuba urashobora guhura n'igikomere kimwe canke ikindi. Ukurenganywa, nagomba kukubwira wowe uriko uratumviriza, ni ikintu kiri mu buzima bw'abantu benshi. Nimba wumva yuko warenganijwe, nagomba kubabwira mu buryo bwa sosiyete ukurenganywa si kumwe. Hari igihe urenganywa ugahakwa gusa kwasigara ubuzima. Ni ukuvuga hari abantu barenganijwe vya bindi biteye ubwoba. Bamwe ni ukuri barenganijwe mu buryo bumwe budasanzwe, ugasanga sinzi sinovyinjiramo, ariko uko tuzobandanya tubivuga ndibaza hari amaka tuzogenda tuvuga atandukanye, na cane cane ndavuga mu bantu bakuriye mu bihugu vyacu vy'u Burundi, vy'u Rwanda, vya Kongo, cane cane ubwo burere muri Afrika. Donc ugasanga hariyo akarenganyo abantu bavivye muri dimension idasanzwe. Ugasanga kuva kuri sogokuru, kuri se w'umwana, ku mwuzukuru, ugasanga bariko raviva generation za injustice. Ariko nagomba kubabwira bene data, injustice yavukiye hehe? Yavukiye, tuzobivuga turiko turavuga kuri parti y'ubutumwa bwiza par rapport y'ukurenganyo. Ariko nagomba kubabwira, igihe umwana w'umuntu yatimana, yahojeta Imana akanyigizayo,
aho niho injustice yinjiye mw'isi. Turabibona mu buzima bwa Adamu, mu buzima bamwe bwa Gahini na Abeli. Ariko yinga ndabahe Natali nashushe abaramutse nawe. Ndabaramukije nongeye gusubira gutegwa iteka gusubira kuganira namwe nukuri igihe turiko turasubiramwo bino vyigwa imbere ko tubisangira nukuri turafata akanya tugasanga hari byinshi natwe bituma twisubirako dusubiramwo nk'iki gikomere cyo kurenganwa ni gikomere kibabaza cyane, nta gikomere kitababaza, ariko nk'uko twavuze muri rusange ibikomere byose kenshi bikunda gushika umuntu akiri muto, ariko niyo ukuze biranaza naho nyene. Rero ni byiza ko dufata akanya iyo two turumviriza dusaba Imana mwemuyera ngo tugendere dutahure yuko hari vyabaye, hari abababaye kurusha abandi, hama niyo abatari twebwe nyene twaciye mu karenganyo gakomeye cyane nk'uko rero vyaje kubivuga, tugatahura abandi ukatahura n'igituma n'umuntu akayajisa uko ahora akora. Rero nk'uko twabivuze bino bikomere kenshi birakunda kuza ukiri muto. Hari n'igihe rero usanga n'umuvyeyi usa umenga yarakurenganije canke yaraguhanye cane bitajanye n'ico wari warakoze, ukavuga uti no quand kubera iki uyu muvyeyi ambabaza kandi abandi atababaza cane. Kenshi uri kurumviza rero n'imfura bama bireturuva muri situation bavuga bati none narakubiswe kurusha abandi kandi ugasanga muri bakuru bafise facture kabisa babahaye yo gukubitwa itajanye n'iyabandi, kandi ucukura na ce sentiment d'injustice kuko ati non quand même il y a deux poids deux mesures muri nonzo, kubera kuriya ibintu vyagenze uku, kubera kujya bigenda kuriya, cyangwa ugasanga iyo hageze urubanza mbe kwikura urundi rubanza rw'abandi rumera neza urwandi ntirumere neza, kubera iki ugasanga umuntu nk'uyu yakurira sur le bien et le mal. Bene ndakuvaho umwana w'umuntu amaze gucumura twaravuye ku Mana kuko twari kucacamo cyo kumenya iciza n'ikibi, ico kintu caradukurikiye kiratubabaza. Hari igihe tunakomeretswa vy'ukuri abantu batadukomerekeje, ariko dufise repère zitarizo. Mwibuke iyo histoire Olivier ariko aravuga ya Abel na Cain. Gahini yaraje aravuga ati no kubera ko Imana ihereje kwanka mon sacrifice, arababara agahenda karamwica. Uriyo yuko yicara akavuga ati mbe Mana kubera iki vyagenze gutyo, il s'est senti rejeté par Dieu. Malheureusement iyo wagiye muri système aussi y'amapressure nk'uko twabibonye kenshi n'ingorane na circonstances zose ucamwo ubona ko n'Imana soit yagutaye canke yaguhevye canke yakurenganije. No, Imana irandenganya, ntibikunda, ntibishoboka, ibintu by'amari ko biranshikira ntibishoboka. Rero hariho ibigaragaza umuntu yarenganijwe, kandi plus umuntu yarenganije cyane plus izo ngwara ivyo bintu birerekana cyane. Ni nk'umuntu yaremvye gose agwaye inkorora aho ukorora kurusha abandi. Hari igihe usanga akabrikipe gasanzwe ariko arundi kabisa udashize mu antibiotique atakuntu biza kugenda. Rero Olivier wo tubwira gato tuganire dutangwe tubone ivyo bice vy'uwo muntu bigaragaza umuntu yarenganije canke igihe cyose dusa nk'utwareganijwe mbega tugifata nko gute canke tubigaragaza gute? Turiko turavuga ico kintu cyo kurenganywa no kuri ca numva uburemere bwacu. Turiko turavyiga ko turiko turabitegura, turabipartage na Natali, turabivugana ko, ariko niho mbandanya numva uburemere ku buryo rimwe na rimwe umuntu yibaza ati mbega Mana je ntabona arenganije. C'est sûr bariho kandi ni benshi, ariko ndasaba Imana. Bibiliya iravuga yuko ngo Imana igomba kutugira ibikoresho bigaragaza sa justice, ariko iyo turiko turavuga kuvyerekeranye n'ivyo turiko turavugana ku cerekeranye novuga na injustice canke ukurenganywa ni igihe wumva yuko bataguhaye ikibanza wari ubereye. Ni ukuvuga hari ikibanza wari ubereye mugabo ntibakiguhaye. Ni nk'akarorero umuntu kumbure wese ashobora kumva warakoze ijoro n'umutaga, sivyo, mw'ishuri kandi urazi yuko ibintu wabitoye, mugabo kaca wumva bourse yawe bayitoye bayihereza ubundi kuko afise icyo apfana na directeur canke na ministre kanaka. Ni ibintu bibabaza gose, kandi ayo n'amasituation
yabayeho ku isi yose hirya no hino, sibyo? Ugasanga umuntu yumva yuko icyo yari abereye si cyo bamuhaye, si cyo navuga bamuhaye nyine. Rero icyo kirakeya igikomere muri wewe, ukumva yuko ofete abantu nta gaciro baguha. Muribuka yuko tugiye turiko turavuga igikomere cya roje cyangwa cyo gutabwa, twaravuze yuko ni nk'urufatiro rw'ibindi bikomere byose. Burya umuntu urenganya ni umuntu atagaciro mu maso yawe, cyangwa agaciro kiwe uba ukagabanije, uba ugahinduye ubusa. Urumva, sinzi ko mubitahura ngaho. Donc ni igihe umuntu yumva yuko batamuhaye icyo abereye, ariko si batamuhaye n'icubahiro, atabaye respecte nk'uko byari bikwiye. Yesu yarigeze kuvuga, ariko abwira abamukurikira, aravuga ati mbere kubera iki mutumira abashobora kuba batumira? Urumva, ni kubera iki mutumira abashobora kubatumira? Ugiye kuraba mu buryo rusange muri sosiyete tubayemo, ni sosiyete yubakiye ngo mbega ninde nifatanya nawe pa raporo y'ahazonshikana, sibyo? Si bishasha munsi y'izuba. Rero Yesu acabwira abariko baramukurikira, aravuga ati umve, ntimuzoha abantu ico bamerita, ariko muze mubarengerezeko. Aca aravuga ati muragenda niwatumira uzutumire ujya adashobora kugutumira, kugira ngo so wo mwijuru abe ari we azobiguhembera. Mu yandi majambo, yari yishu paraporo y'ikintu ca injustice. Igituma hakunda kuba ukurenganywa, burya ntushobora kurenganya umuntu witeze ko icyo azoguha, n'est-ce pas? Navuze ngo ntushobora kurenganya umuntu usubsona yuko ejo uzomukenera, ntibishoboka. Burya uhonyora umuntu, urenganya umuntu kuko wumva ko ari umuntu bure uzocako ejo ukibandaniriza. Ni nacyo gituma hari abantu benshi bakoreye ikiba abandi, bakibagira yuko abana babo bazokura ejo bazoba babarondera, cyangwa abana babo barondera abana babo bagiriye nabi. Rero ni ukuvuga, n'igihe umuntu utamuhaye respect abereye, igihe umuntu utamuhaye impera abereye, igihe umuntu utamuhaye icubahiro abereye, n'igihe umuntu yakoreye ikintu maze ntumuhe impera ikwiranye nayo. Ni nacyo gituma n'ijambo ry'Imana ritubwira, Imana iriko iravuga ngo ubutame bwanyu cyangwa ibikorwa byanyu si iby'impfa gusa ku Mana, kuko Imana ntirenganya. Imana ishimwe cyane. Bene data, icyo nkundira Imana ntirenganya. Hari n'igihe rimwe na rimwe umuntu avuga ati iyo Mana kameme nayo imengira imesha, none abo banyabyaha ibintu bahora bavuga ngo izobamara, ngo izobarandura. Imana ntirenganya. Mu yandi majambo ni nk'aho ikuzanira ku mwunzani ati uhise mwiki, niki wo kwakira. Donc yari base nagomba gushiraho, n'igihe udahawe ico warubereye. Nk'akarorero turabibona mu buzima bwa Yosefu turabona ntaco yakoze, nta kibi yakoreye bene se, uretse yuko yakunzwe na se, uretse yuko yatoranijwe n'Imana, Imana ikamuha inzozi zidasanzwe, maze bene se bumva yuko umenga baramusharitse, bumva yuko ofite ni nkaho bene se nabo bumvise yuko barenganijwe. Ni ukuvuga papa arakunze Yosefu kuturusha, iyo Mana iramutoranije kuturusha. Ivyo vyama vyabayeho. Nico gituma nagomba kubabwira mwe muri ko muranyumviriza, abantu mufise ingabire umve, hari igikomere muzohura naco cyo kurenganywa, kuko abantu bazokumva yuko mwatwaye ivyabo. Iyo umuntu ariko aragaruka kuza ariyumvira ingene iyo umuntu yakomerekejwe no kurenganywa, kenshi iyo umuntu ariko arenganwa n'umuntu amuruta, kenshi nturengana n'umuntu mungana entre guillemets, sivyo? Urenganwa cyane une autorité. Rero iyo autorité kenshi swat ni umuvyeyi, swat ni wakwigishije, swat ni ugutwara, n'umuntu ari hejuru yawe. Donc ubwa mbere na mbere wakubabaje, wagukomerekeje muri ico kintu, wagukomerekeje mu kukurenganya n'ukuruta. Ico kintu ifoko tukimenya tukacakira. Rero kenshi uwo muntu yakurenganyije malheureusement nawe aba yararenganyijwe. Burya
umuntu asubiramo ndabisubiyemo kandi twama tubivuga kenshi umuntu atanga ico yahawe uwo muntu nawe aba ariko akorerana bavuga ni mu mavuta y'ukurengana nawe acagira iki aca aranka aca babaza n'umuntu nawe nyina abakanye umuntu usanga ari froid bene burya umuntu ari froid naho ugerageza kwiexprima naho ugerageza kumusigura ndakubwiye je navuze no ikintu tumva ni giki usanga kanye akome to usanga niba hari nigi usanga ari abavyeyi bakaze udasigura kizuti none igitsure cyo cica no so nakira kwize ko ntunavuga kuko ari igihe ushobora kuvuga ati no musi je vraiment nayemeje gukora ikosa papa ntiyashwara nka mama kanshwarira je vraiment ndabimerita muga hari wundi wowe uvuga uti ntiyananyumvirije bige sinshobora kwiexprima yaranitse rero ntibibe rimwe bikaba kenshi bikaba umwanya wose ugasanga n'umuntu yamari extrêmement sévère kandi ukumva umenga muri aho hantu hose urumenga wowe uruwambera ntuka aronka ico kintu ni wowe ubabara cyane ikintu nokongera ko kuri ivyo ariko uravuga nuko kenshi ibi bikomere vyinshi turiko turavuga ahantu umuntu atangura kuvyeexperimenta ni mu bwana bwiwe niki gikomere turiko turavuga umuntu atangura kucexperimenta mu bwana bwiwe hariyo nk'abavyeyi canke abavyeyi bariko baradukurikira canke abana n'abavyeyi barabaye abana usanga umuvyeyi wawe canke nawe uri umuvyeyi ku mwana wawe wama umuha amakritike wama utora ivyo atatoye neza canke ushira habona ivyo atakoze neza mu cumba canyu ingene hameze raba ingene hasi ariko iyo yahakoze ntumufatire le même temps wa mwanya nyene wo kuvuga uti mwana wanje ngo hano ibi wakoze neza mwana nivyo wategerezwa kubikora ariko kuba wavyiyumviriye uri umwana ari responsable uri umwana adasanzwe aha rero kenshi abana rumareke niyo uzomuhejo nukuri arayakira akavuga ati sha papa ko yambwiye yuko mama ko yambwiye yuko tantine ko yambwiye yuko tonto ko yambwiye yuko vy'ukuri nuko nategerezwa ni romarke kameme nanje narengeje ariko hari umwana kuko yamaronka amaromarke akutsa mu kubwirwa amajambo mabi cyane kandi ivyo birashika nkunda kubibona nko ku mwana wacu mutoyi kubera caractère temperament yiwe nukuri ofete ndiko ndumviriza nanje medita gatoyi kuvyerekeranye n'iki gikomere ndazi ko akunda kurepeta akunda kuvuga ati ni jewe mwama mubwira ni jewe mwama mu amaromarke nivyo c'est lui qui sort il sort du lot donc et chaque fois la remarque lui est donnée kuko wumva yuko imisi yose ofete ikibomboranya umenya ko ari we urumva ku buryo niyo bashiki biwe bamurenganije umuntu wa mbere nca nihutira gukarira jewe niwe akaca avuga ati waje gutohoza ugasanga ni bashiki biwe rero kuko bibaharma usanga wihutiye ariko wewe rero arakunda kurepeta nk'ari umenga yareteriorije yuko ati iminsi yose nije mu haromarke nikibaye cyose nije mu haromarke donc ndiko ndamedita kuri iki navuze ni basha ni igiki nohindura par rapport à ça kugira ntiyumve yuko ari victime ahubwo amenya ati erega bariko barabimbwira nuko vy'ukuri nakoze amakosa mbega niki umuntu yoshera ku mwunzani kugira ashobore kubalansa gishobore kumwumvisha yuko atariko ararenganya rero tugomba guhagarikira ngaha ariko nimba mufise ibibazo ntimutinye kutwandikira nimba hari suggestion ntimutinye kuziduha kandi turagomba no kubasaba rwose mudushigikira mu kudusengera muduhoze mu masengesho uko mwisengera natwe mutwibuke kugira iri jambo rishikira abantu benshi kandi abantu nk'uko mufashwa nabo bashobore gufashwa Imana ibahezagire ijoro ryiza abandi mugire umunsi mwiza amen.